mu minembwe ibintu nabwo vyoroheye na buke umuryango w'abanyamurenge kubera ko ibiriko biraba ko nabo ntibaramenya ivyo ari byo. Twabwira yuko minembwe yamaze gufatwa nka yose, ifatwa na coalition FRDC, ndavuga ingabo z'u Burundi wazarende ndetse na FRDC yonyene, basikeje agace gatoyi kugira ngo bashobore kuyigarurira yose. Ubu tuvugana Tabara twigwaneho M23 ndetse na FNL bampema basigaye mu kantu gato cyane katariko karaborohereza, ndetse bisa nuko amahoro n'umutekano babuze kubera ko bamaze kuba batangatangwa impande zose. Bituraje tubabwire mwa kino kiganiro tunababwire yuko abanyamurenge benshi bariko barasaba kuvugana n'abashi ndetse n'abafurero kugira ngo bashobore gufadikanya na leta ya Kongo cyane mu kugwaniriza hamwe amabi umukongomani ariko arakorerwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mwarumvise intumwa ikomeye yavuye mu Rwanda yerekeje mu minembwe ije kugira ngo ishobore guhendahenda abanyamurenge bagume inyuma y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ndazi yuko mwamaze kuba mubironka. Ikitwabwira nuko FRDC tuza kubabwira amana makuru nuko FRDC iyo yamaze kuba ishira ahabona itangazo imenyesha umuhari w'inyeshamba za twigwaneho Tabara M23 gukinjura mu bice byose barimwo hano mu minembwe cyangwa mu misozi miremire ya Fizi. Ibi bavuze ati ntabwo ari gisabo ahubwo nitegeye kumutegeza kuhava mutavuye naho tubakorera ibintu bitigeze bibaho kuva isi yakaremwa. Ikaze ni karere rero mwese makino iganiro tugiye kurabira hamwe tugiye kurabira hamwe biriko biraba mu misozi miremire ya Fizi. Ariko imbere ko dutangura kandi abasabe kumekinga shwa ko mwakoze subscribe kuri BM4 News. Cyo tubasaba ni kimwe mudukunde mungire mudukundishe n'abandi kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye birabwa cyane kandi birabwe ku rugero rwiza. Abo twabanye muri BM4, abo twabanye muri BM4 Breeze, karibu cyane muri BM4 News kugira ngo tubandanye twagura imihora canke twagura imiryango ube umuryango munini. Rero mukunyere ku rukundo fyonda subscribe, kunyere ku rukundo fyonda like, kunyere ku rukundo ja muri commentaire wandikeyo icifuzo canke intererano kugira ngo tubandanye tubana mu biganiro byinshi n'amakuru tuzoza turabacishiriza kuri no muyoboro canke kuri no YouTube channel yanyu, aho ndetse tumaze n'iminsi tweko turaboneka, ariko tubabwire yuko tugiye kubana namwe cyane kuri runo rubuga. Nababwiye yuko ni byinshi amadira n'agahinda hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FRDC cyamaze kuba gishira ahabona urwandiko kimenyesha zimenyesha amazigihugu cy'u Rwanda yuko zigiye gukubitwa bimwe bitari bwakaboneke nari mu mateka. Ati bimeze gute, byifashe gute? FRDC inyuma yuko yigaruriye ibice bitari bike, harimo za Ponzero, harimo za Tuwetuwe, harimo za Mikenge n'ahandi henshi muzi hahanamiye canke ahazengurutse ino minembwe, M23 yabuze ayicira nayimira. Turabwira yuko bivanye n'impfu zabereye mu bice bigiye bitandukanye FRDC yagiye ikora, byatumye mengo uno muhari w'izinyeshamba waragize depression kubera ko ashutangura guhuzagirika ubura ivyo ukora n'ivyo ureka. Twabwira yuko FRDC yo yamaze kuba ishira urwandiko ahabona ibwira zimenyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ati turabahaye umwanya muto kugira ngo mushobore kwishikana bigikunda, ariko nimutishikana turaza kubarondera kandi tuza kubasanga mu miryango yose minyegejemo, ndetse tunabasanga no mu misozi yose minyegejemo. Icyo tubikore tubakorera sikindi tuza kubasiturana naho mwinyegeje, ndavuga imisozi yose muza kuba murimo turaza kuyisitura mu buryo budasanzwe. Ibi nivyo twagiye turabona byashikirijwe n'abari gwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muca mwibaza ati hateguwe iki, hagiye gukurikira iki? Ko tubona yuko FRDC yo iza yaramaze kwigarurira ubuce bwishi muri minembwe. Ati eske ibi bintu FRDC yavuze byo birashoboka? Nababwire ko bishoboka cyane kandi amahirwe ari menshi. Ubu tuvugana nyamba minembwe yari umuzinga na nkuku isigaye mu gace kangana nkuku zimenyesha z'u Rwanda zisigaye mu gace gato cyane. Rero muri ako gace kugafata bakagaheba bakagaturira bakakubitamwe ibibombe amarokete n'ibindi bishobora gutuma zimenyeshamba zose zipfirayo, ndetse akabamo n'inzira karengane z'abene igihugu bashobora kuhasiga ubuzima kubera ko
bazoba bamaze kuba guheba ako gace kose ariko FRDC yo yasavye zimenyesha bazigo cy'u Rwanda kwishikana kare cyane kwishikana kumanika amaboko gushira ibigwanisho hasi bakishikana kuri FRDC aho iherereye kugira ngo bikunde ntihagira abo bakwegera kuko iyi minembwe yo muri make gufatwa yaramaze gufatwa ibice 80 kwijana twagere tuza turabona amakuru agiye atandukanye twageze turabona abanyamurenge bisabira kuja hamwe n'abafurero n'abashi ndavuga abazaye maze kuba mwayo miyo miryango cyane babisabira ko bogira ibiganiro kugira ngo bikunde bagaruke ku ruhande rwa leta ariko ntaco leta ya Kongo plutôt irabivuga ko ariko ntihagira icyo baturaza kuza kugira ngo rishobore kubabwira ivyifuzo by'abanyamurenge aho nitoshe tunababwira igihe bane banyamurenge bakugwa mu gisagara cya Uvira bo gihinyesha amazazi maze kuhahunga kubera ko bitari bizoroheye twarababwiye ingene abanyamurenge benshi bidoze kuba bakuwe muri kiya gisagara abanyamurenge benshi bagize akabonge gukugwa mu zabo ngo barahunze kandi atacu bahunze amahoro n'umutekano bihari ndetse mu nyuma twagiye tubona n'amavideo menshi cyane bagenda basaba yuko bosuza mu gisagara cya Uvira ariko ivy'imfa busa kubera ko ziyanyesha mbazi ya zitagomba kubarikura kubera ko zabagize nk'icambo canke zabagize nk'ipiyo zishobora gukoresha mu manyanga yazo yose rero abo banyamurenge ntibarira busema benshi barakuwe muri Uvira batabishaka rero uno munsi kuba bariko barasaba ayandi matribi ko boshira hamwe bakumvikana bagakemura ibibazo bahari c'est bonne idée ni vyiza ariko ngo umuntu akubise rimwe niwe tekana ko akugira kabiri oyaye ahubwo birasaba yuko ubundi bwo kandi matribi yo arinda gushiramo ubwenge mu byanyu mwe ko ravugana rijya twabonye abanyamurenge benshi bigira abamaniye kushaka biyinfilitra mu buryo budasanzwe bigatuma bakwegera karambaraye mu bice bitari bwabe imishwano canke mu bice bitari bwahungabanywe n'izinyisha amazigo cy'u Rwanda kandi tunababwira yuko muri zino ntambara hagaragaye cyane abanyamurenge bakoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda mu buryo butandukanye rero kubusubira kubagirira icizere novuga yuko amahigwe ari make cyane rero kumbure bari ko barasaba kuvugana kubera ko bamaze kumva ivyo FRDC kirasaba yo yababwiye ati mutahavuye rishobora kubasiturana n'umusozi rishobora kubamenana naho muri ndetse mugahitanana n'imiryango yose muza kuba muri kumwe tuvuga yuko batangiye gushagoba batangiye kugira ubwoba kubera ko imisi sani kirabaherana kuko FRDC yavuze ati turabakiriza ko umuriro umwe mutari mwigere mubona mu mateka abantu benshi bari bamaze batatubona ku makamera batatubona ko twabiganiro batubaza ati Uvira bimeze gute vyifashe gute nk'ivye muri Uvira gato Uvira no kwatekanye Uvira hameze neza Uvira nta kidasanzwe ariko kiretse ko hariho aba infiltré canke inasize Rwanda zo ziguma zifatirwa mu gisagara cya Uvira zaje kuneka canke zaje guhiga makuru canke zaje mu buryo bwa infiltration kugira ngo bashobore kuza baronona ivyo bonona birangire bavyagirije leta ya Kongo ndetse n'abayifasha mu bamaze imisi muri ko murakurikirana ano makuru ariko araca kuri zino mbongo kana bumenyi ndibaza muramaze kubona intege nke canke ubushobozi buke zino shima z'u Rwanda zisigaranye muri make zaraciwe inkokora mu buryo budasanzwe zisigaye kwizina M23 isigaye kwizina ubundi bwo kurangira ko yaramaze kurangira yaramaze guhera kuko murumva yuko atabitera ikiragaba murumva yuko irikira kubitwa izakabwana murumva yuko itorohewe muri make kiretse ukwihagarara ko no kwanka kumaramara niyo novuga tekinike iriko irafasha zino yishamba z'igihugu cy'u Rwanda rero abadusavye amakuru ya Uvira bimeze neza Baraka bimeze neza Karemi bimeze neza nta kidasanzwe murabizi yuko twabimuriye kwa matubashikiriza amakuru yose uko ameze kandi atomoye neza kandi atohoje twabwiye ko muri Uvira hatuje Uvira haratuje hasigaye yuko Uburundi
Burundi bwugurura umupaka busanzwe buhuza n'ico gihugu ndavuga wa Kavimvira kugira ngo abakora zino uno rudandazo njabuka amazi basubire boroherwe kubera ko M23 imaze kuba yinjira mu gisagara ca Uvira ibintu vyinshi vyarameze nk'ibihungabana. Rero muri make twagomba kujya kuri iyo nkuru yo mu Minembwe bararusha. Minembwe yose yaramaze kuba ifatwa mpiri abahari bari nk'umugaso kabisa. Abantu bari mu Minembwe tubabwiye ati poreni sana ibibazo muri ko muracamwo mwabikwegewe nabi wanyu. Kurundi ruhande urusanzwe arambotswa inyeshamba z'abatwigwaneho Sematama Colonel Charles Sematama amakuru dufise nuko yamaze kuba ahunga ntabwo akiri mu Minembwe, yarahunze kubera ko yabona yuko atayoboske kandi FARDC yo mutora mu buryo bworosha. Amakuru twarose nuko haje helicopter maze irerura uyu Colonel Sematama Charles imujana mu bindi bice bitariko biraberamwo imigwanda. Ndavuga bino bice byamaze kwigarurwa n'izinyeshamba mu bihe byagiye mu bihe byarenganye, ariko sivye tuje gutebako. Reka rero kumbure iyo ncamake nako tugomba kwashikiriza, ndibaza mwumvise ibintu biko biraja mu Minembwe mbwa mwumve yuko amarira ari menshi n'amaganya bisa nuko abanyamurenge bamaze kwihebura, ariko bo nuko baca bayitwara mu nzira zitarizo. Ndavuga abo ba sikari b'igihugu cy'u Rwanda RDF cyangwa kirobe cya RDF cyo kiza kivuga yuko bagomba gukorwa genocide oroke rebanyamurenge baramaze kubona yuko leta ya Kongo atahonyabwo kirikira bakorera, ahubwo ako kantu kihonyabwoko ari kantu kicitwazo ka leta y'u Rwanda kugira ngo ironke ivyi president canke ishira imbere. Nuko yari incamake nako nagomba kubashikiriza Joko Dide Black. Ndabasabe kandi musubire mutuye rwa rukundo umugofyo subscribe y'amatara abikora cyane mu gusangiza ibiganiro vyacu abandi benshi bishoboye kugira kure. Mutwere ku rukundo mudukunde mungire mudukundisha abandi, naho butaha ndi baza turongera mu yandi makuru yacu yo kuri no munsi. Bye bye.